Iri ni iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende igushikiriza amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu makungu ya kure. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe, nawe utaravyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira: idini rya Katolika ririyamiriza intwaro y'igikenye. Inama y'abepiskopi mu Burundi yaravuye mu gacerere iriyamiriza ihonyangwa rya demokarasi ririko rirakorwa n'ubutegetsi bw'u Burundi. Kuva ku kutihanganiranirana mu vya politike gushika ku kudahana uciye kw'ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu, abo bungere ntibarya umunwa. Insiguro zo kuri uwo w'Imana zarimwo ijambo rinegura rikongera rigahumuriza, nubwo bene ryo badatanga umuti. Ivyo nibivugwa n'umwe mu bakristu. Abanditse iryo jambo ni abungere ba Ekereziya Katolika basomesheje ijambo ryabo mu mashengero yose yo mu gihugu. Batanguye berekana ko ubutegetsi buriko buriganzira urubuga rwa politike bukagana ku ntwaro y'umugambwe umwe. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo burambuye, ntuje kure. Nayo kandi ndibunagushikirize ino nkuru ivuga ko mu ntara ya Bururi hari umuyabaga yahagaritswe inyuma yo kwiba imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi. Innocent Niyonsaba w'imyaka 22 yarahagaritswe kuri uwu wa kabiri ku mutumba Muheka, ni muri komine Songa mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi. Uwo muyabaga hakurikiranwa ku caha c'ubusuma yakoze inyuma yo gukomeretsa umukoresha wiwe i Bujumbura mu gisagara c'ubutunzi. Ifatwa rya Niyonsaba ryabaye inyuma yaho ku mbuga hwaniro, ni ukuvuga kuri WhatsApp, abo mu muryango w'umukoresha wiwe batabarije. Ubwo butumwa bwavuga ubusuma bwakozwe na Innocent Niyonsaba bwarakwiragijwe ku mbuga zitandukanye, bwatomora aho uwo mugabo aturuka ndetse n'ibindi bimuranga. Igipolisi rero carakoze igikorwa caco mu gufata uwo mugabo, kuko akaba ariko isoko mu gipolisi ryemeza. Amafaranga yababa imiliyoni 2 z'amarundi, ni ukuvuga 1,000 c'amadolari y'abanyamerika yafatiwe kuri uwo muhungu. SOS Media Burundi tunakesha iyi nkuru ntiyashoboye kuronka amakuru atomoye ku kuntu uwo mukoresha yakomerekejwemwo. Uwo muyabaga akaba apfungiwe mu gipolisi Isonga. Vyinshi navyo ni mukanyi mu buryo burambuye, ntuje kure. Nayo kandi mu ntara ya Ngozi hariko haravugwa intererano yo ku nguvu y'amatora yimirije. Kubw'amasoko yacu mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi, abarongoye amakaritiye n'imitumba bariko barahimiriza abanyagihugu gutanga intererano igenewe amatora yimirije. Umuntu wese afise imyaka yo gutora kubw'abashinga intahe ategerezwa gutanga amafaranga 200 n'imiburiburi ku bantu bitwa ko bakenye, ndetse n'ayarenga ku bandi. Ibiheruka vyabereye muri karitiye Kinyami muri zone na komine Ngozi. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Nayo mu ntara ya Bujumbura Regideso ngo ntigishoboye guha abanyagihugu amazi ndetse n'umuyaga nkuba. Ubuzima mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura bwanse. Abanyagihugu bari mu bihe bigoye cane bivuye ku bukene bw'amazi n'umuyaga nkuba haraheze iminsi. Amakaritiye yose hakorwa ko n'icikagurika ryisubiriza ry'umuyaga nkuba. Itangwa ry'amazi meza naryo nyene ririmwo ingorane, kuko amakaritiye arashobora kumara indwi mbere irenga atama na rimwe ry'amazi riri mu mabombo. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo burambuye. Sayo gusa, ayo hamwe n'ayandi ni mukanyi mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone cange subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ano makuru ku buryo burambuye nonyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko mu Burundi idini rya Katolika ririko ririyamiriza intwaro y'igikenye. Inama y'abepiskopi mu Burundi yaravuye mu gacerere iriyamiriza ihonyangwa rya demokarasi ririko rirakorwa n'ubutegetsi bw'u Burundi. Kuva ku kutihanganiranirana mu vya politike gushika ku kudahana uciye kw'ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu,
abo bungere ntibarya umunwa. Insiguro zo kuri uwu w'Imana zarimwo ijambo rinegura rikongera rigahumuriza, nubwo bene ryo badatanga umuti. Ivyo ni ibivugwa n'umwe mu bakristo. Abanditse iryo jambo ni abungere ba Ekereziya Katolika basomesheje ijambo ryabo mu mashengero yose yo mu gihugu. Batangura berekana ko ubutegetsi buriko buriganzira urubuga rwa politike bukagana ku ntwaro y'umugambwe umwe. Dufatiye kuri kahise, igihugu cacu caraguye mu kaga ku buryo bwisubiriza bivuye ku gukumira no kurondera ubutegetsi vyakozwe. N'ubu biracari umwitwarariko turavye ibimenyetso vy'abagomba gusubira kutubesha mu ntwaro y'umugambwe umwe, uko akaba ariko babibona. Ijambo ryabo ryiswe inyigisho z'abungere ba Katolika mu Burundi ku w'Imana wa gatatu wa Pasika, niko umutwe w'amajambo bawanditse. Bariyamiriza ukutihanganirana mu vya politike, bakagira amakenga ku bijanye n'itunganywa ry'amatungo rusangi. Bose kandi bategerezwa kuja ku kivi kugira ngo ubwigenge bwa bose bubeho, gutyo twerekeze kw'iterambere rya buri wese na rusangi. Gutyo bizotworohera kwitegurira amatora yimirije yigenga kandi arimwo umuco. Ayo matora nk'ayo rero yoca ajamwo bose. Ivyo mu ntumbero y'uko abanyagihugu bashikiriza ivyiyumviro vyabo mu binyamakuru vya leta, amashirahamwe ndetse n'imyiyamamazo hubahirijwe amategeko ata ntambamyi n'imwe. Ku bw'abo bungere, icivugo ca leta mvyeyi gihakwa kutazoshikwako. Kubera ko leta yiyita leta mvyeyi, ni gute yonganisha ako karanga mu gihe itanywanisha bise igahuriza kuri vyose? Mu gihe abari mu migambwe itari uwuri ku butegetsi bafatwa nk'abanzi b'igihugu, badashobora kuronswa amabanga mu gihugu, kandi bayashoboye bica bigorana gukorera bose, uko akaba ariko banegura ukudahana n'ukwihanira. Muri iryo tangazo, abungere ba Ekereziya Katolika y'u Burundi berekana ko barajwe ishinga n'ukuntu igisata c'ubutungane gikora. Indongozi z'igihugu cacu duhereye ku mukuru w'igihugu ntizisiba kwibutsa ubudasiba no kwiyamiriza ingaruka z'ukudahana. Uko kudahana kwiganza mu kibano, uko akaba ariko abanyagihugu batakaza ivyizigiro ku butungane, bagahakwa no kwihebura, kwihanira no gukora amabi. Uko akaba ariko babibona. Ku bwabo hari abakozi bo mu gisata c'ubutungane berekana amakenga ku mutekano wabo bivuye kuri bamwe mu bategetsi babategeka guhonyanga amategeko aho kugwanira ukuri n'ubutungane. Ikibazo c'ubutungane kiranaraba kandi ivyo gutanga akazi muri leta. Hari imyidogo idushikira ivuye mu bantu batandukanye ivuga ko ubu mu kuja mu bibanza vy'akazi hatarabwa ubumenyi canke ivyo umuntu ashoboye, ariko ko harabwa umugambwe umuntu arimwo gusa uri ku butegetsi, canke ko umuntu ashoboye gutanga ibiturire. Uko akaba ariko bagaragaza umubabaro. Ni nkenerwa ko indongozi hamwe n'abakozi bo mu gisata c'ubutungane ku ngero zose bakora bitanga mu ntumbero y'uko umunyagihugu wese w'Umurundi yiyumva ko atekaniwe, uko uwurenganijwe wese yumva ko atunganirijwe, akanaba mu mahoro mu biwe ndetse no mu vyiwe. Uko akaba ariko yongerako. Babandanya basigura bati nk'uko twabivuze, ukudahana icaha kiba cakozwe bituma haba inzigo mu mitima y'abantu, bigatuma haba akajagari n'intambara. Abungere baratabariza abantu. Abungere ba Ekereziya Katolika y'u Burundi bamenyesha ko umutekano ari itunga ntagereranywa rya buri muntu wese, ariko ko muri iyi minsi uriko urahungabanywa muri iyi minsi. Kubona mu gihugu cacu hari abantu bicwa bunyamaswa canke bakanyuruzwa, abandi bakaburwa irengero ku mvo za politike canke ku zindi mvo mbi, birateye umusuhero. Nubwo umuntu yofatwa n'inzego zibijejwe, ubutungane butegerezwa gukora hubahirijwe amategeko, ku buryo umuntu apfungirwa mu kibanza kizwi kandi abaryango biwe bategerezwa kugishikamwo. Uko akaba ariko bamenyesha. Ku bw'ishengero rya Katolika, umutekano utegerezwa gucungerwa n'inzego zijejwe umutekano, ariko si abasivile bitwaje ibigwanisho. Gucungera umutekano mu nyabune biguma ari nkenerwa mu gihugu. Nubwo biri uko, inzego z'umutekano n'ukwivuna abansi nizo zitegerezwa kuba maso gusumba mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu n'ivyabo. Uko akaba ariko batangaza ivyiyumviro bitandukanye kuri iryo jambo ry'abungere. Amashirahamwe yigenga akorera mu Burundi ntahuza ivyiyumviro n'abo bungere.
ku bwayo igisata c'agateka ka zina muntu cifashe neza kandi kiriko kigenda neza. Tugerageje kuraba uko vyifashe ku bijanye n'urubuga rwa politiki tubona imigambwe ari myinshi, nubwo hari ingorane zikiri mu mugambwe CNL tubona ari uburongozi bubi butuma haba kwigabura muri uwo mugambwe. Uko akaba ariko bisigurwa na Gerard Hakizimana arongoye Foricone F. Ku bijanye no kutihanganiranirana mu vya politike canke ku bijanye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi banyuruzwa, Gerard Hakizimana avuga ko bidateye ubwoba cane. Uko biri kose ntawokwagiriza leta mu gihe umukuru w'igihugu bwiwe adahengeshanya gukebura abacamanza no kugwanya ukudahana. Ikiduha icizere nuko abahonyanga agateka ka zina muntu bahanwa harimwo n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi. Abanyuruzwa ndetse n'abagandagurwa bari ku gatwe k'abahungabanya umutekano igipolisi cama cafashe kenshi. Uko akaba ariko ashikiriza akagohe gakenewe. Nubwo biri uko, ku bwa bamwe mu banyapolitike nka Gabriel Banzawitonde umukuru w'umugambwe APDR, akamo k'abungere ba Katolika sako gufata minenerwe. Abatewe akamo bategerezwa ahubwo gufatiraho bakaraba nimba ivyiyamirijwe ari vyo canke atari vyo. Binabaye ngombwa bafate ingingo zikenewe kugira ngo bahe icizere bose. Uko akaba ariko abibona. Nk'akarorero ubutegetsi bw'umugambwe bwitwa ko bushingiye kuri demokarasi ntibwategerezwa kwemera ko hari abahagarikwa agasakisaki mw'ijoro hahonyanzwe amategeko. Turafise uburorero bugaragara. Ikindi ukubura no kuzimba kw'ibintu vyankenerwa nk'amazi, umuyagankuba, ibitoro, amakara n'ibindi bituma ubuzima buzimba. Hakaba hakenewe ingingo zo gushira ku murongo ibintu. Uko akaba ariko bivugwa na Gabriel Banzawitonde imbere yo kwiyamiriza itegeko rigenga amatora kubwiwe rikumira. Iryo jambo ry'abungere ba Ekleziya Katolika ryiyamirizwa rije ku bw'abo bungere gutegura urubuga rw'amatora atekanye ahurikiyemwo bose kandi arimwo umuco yonatanga ibivuye mu matora bidahurirwako mu mwaka w'ibihumbi 2025 ndetse no mu mwaka w'ibihumbi 2027. Yaba leta canke umugambwe uri ku butegetsi ntibaragira ico bashikirije kuri iryo tangazo. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa mu vyo uriko urarangura ndetse no kugira ijoro ryiza.